Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro vya Hejuru TV. Uyu muntu umwanya w'amakuru hagezweho turabahaye kaze aho mudukurikiye muherereye hose, aho dukurikiye bari mu bice bitandukanye mu gisagara ca Bujumbura, dukurikiye bari mu bice bitandukanye mu gisagara ca Gitega, turaramutsa kandi turabahaye kaze. Turazi ko hari n'abandi benshi badukurikiye bari mu ntara zitandukanye hirya n'ino mu gihugu c'u Burundi, tutibagiye n'abandi bari mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi. Benshi badukurikira bari ku mugabane wa Afurika mu gice c'ubuseruko, c'ubumanuko, c'uburengero hamwe n'uburaruko. Namwe nutibibagiye turabahaye kaze. Bari ku migabane ya kure namwe turazi ko bakunda ibiganiro n'amakuru tubagezaho kuri iyi mbonesha kure. Nimuze gucikwa rero najya agezweho agiye kwibanda ku ngingo irabana n'ubutungane. Turaza no kugira kandi yandi makuru cane ariko aravugwa mu kibano. Gusa ingingo nkuru tugenda kwibanda ko kugira ngo menye ibiriko biravugwa mu butungane nuko mumenyesha amakuru Kenny Claude Nduwimana herengutse kuri uyu wa kane muri sentare y'igihugu ya komine Mukaza. Ino sentare ikaba yamuhaye irindi sango mu kwezi kwa Mukakaro kubera ko ubundi basangiye urubanza atarengutse. Uwo ni Medare Muhiza. Medare Muhiza rero co yibukirwa ko no muri uru rubanza nuko ari we yigeze gutangaza ko Prime Niyongabo mukuru w'intwaramiheto yari hamaze imisi 4 afungiwe mu biro vy'umukuru w'igihugu, nkuko ivyo vyanatangajwe na Pierre Nkurikiye havugira ubushikiranganje bw'umutekano. Burindi rero mushasha mwomenya yitwaye muri iyo dosiye ni Alfred Innocent Museremu yahoze arongoye iperereza ryo hagati mu gihugu. Claude Nduwimana akaba amwagiriza ko yamutwaye ivyuma biharurwa mu miliyoni 40 z'amafaranga y'amarundi. Nduwimana rero akaba yagirizwa ivyaha bigiye bitandukanye nkuko muri aya makuru tugiye kubigarukaho ku buryo burambuye. Ni dosiye rero ishobora kuvugwamwo ibintu bikomeye cane kandi harimwo n'amabanga akomeye cane ari mu bihangange. Muri aya makuru turaza kubibagezaho ku buryo burambuye. Musitanteri wa komine Cankuzo Irakoze Chantal amenyesha ko abantu bubakanye bidakurije amategeko bahawe ikiringo c'ukwezi kumwe kwa gatanu babe babitunganije babirane biciye mu mategeko. Turaza kubigarukako. Nako kandi ibinyobwa vya Braludi vyabuze mu bice bigiye bitandukanye ndetse abadandaza hamwe n'abenegihugu bariko baridoga. Vyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako, wibuke no kubisangiza bagenzabe kugira badacikwa n'amakuru tubagezaho. Iyi ni Hejuru TV, turabahaye kaze. Urubanza rwasubiriye kunguruzwa. Umumenyesha amakuru ni Claude Nduwimana akaba n'umuyobozi w'ikinyamakuru JC TV yarengutse bugira kabiri ariko ntiyashoboye kuburana kubera ko uwo basangiye dosiye ni Medare Muhiza atitavye. Urubanza rero ruca ruhawe isango yo mu kwezi kw'indwi uyu mwaka. Bukaba bubaye bugira kabiri urwo rubanza rusiba kubera gusiba kwa Medare Muhiza. Kenny Claude Nduwimana akaba afungiye mu ibohero rikuru rya Mpimba. Medare Muhiza we akaba yararekuwe ngo aburane yidegenza. Ivyaha bibiri rero akaba arivyo yagirizwa rugucafuza inzego z'igihugu biciye mu nkuru yatanze ku mbuga ngurukanabumenyi. Ikindi caha ni uguhungabanya umutekano w'igihugu biciwe mu vyandikwa ku mbuga za X. Muhinga yigenga na ubutungane nkuko biri mu rwete rw'ivyo yagirizwa. Muri iyo ntaye rero yo kuri uyu wa kane, umwe mu bamenyesha amakuru yari yambaye ibimuranga afise n'ibikoresho akaba yasohowe. Kenny Claude agihamagarwa akaba yasohowe rero aherekejwe n'abajejwe umutekano ariko nta masanamu canke amajwi ariko arafata. Abandi bamenyesha amakuru rero baraho, intaye ikaba yabandanije babanje kugabishwa ndetse n'abandi baraho ko uwo fatwa ariko arafata amajwi canke amasanamu nyamirama bizica zikora akazi kabo. Ivyo bikaba vyakozwe rero n'umukuru w'intahe. Ijambo Rukome baranegura ingene abamenyesha amakuru bafashwe. Gabriel Rufyira arongoye Rukome akaba n'umwe waserukira amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike yaraho muri urwo rubanza. Akabona ko muga kumenyesha amakuru gisuzugura kandi ufise ruhara nasubirizwa mu buzima bw'igihugu. Akaba asaba ko hogwiza amahugurwa ku bantu bose kugira bamenye akamaro kabo n'ingene bategerezwa kubahirizwa mu mwuga wabo. Ndi mu gihe hari n'abandi bamenyesha amakuru bafunzwe harimo Sandra Muhoza mu ibohero rikuru rya Mpimba na Florian Irangabiye
ari mu bohero rikuru rya Bubanza. Twabibabwiye mu buryo bw'ipfunyapfunya dutangura aya makuru, tubabwira ko hari Alfred Innocent Musiremu yahoze arongoye iperereza ryo hagati mu gihugu ndetse n'inyuma yaco, nawe rero akaba yitwaye muri iyo dosiye. Kenny Claude Nduwimana rero akaba amwagiriza, ubwo ni Kenny Claude Nduwimana yagiriza Alfred Innocent Musiremu ko yamutwaye ivyuma biharurwa mu miliyoni 40 z'amafaranga y'amarundi. Nkuko mwavyumvise rero, Kenny Claude Nduwimana yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu no kuryaza abategetsi no gutanga amakuru y'ibinyoma. Bantu babiri rero bari baramaze n'imyaka bakorera ku mbuga ngurukana bumenyi, ubwo ni Kenny Claude Nduwimana Medard Muhiza, bakorera ibiganiro vyo kwambika ibara abantu, bigisha amacakubiri y'amoko, bitwa abavugira ubutegetsi. Ni kenshi rero abatari bake basemereye kubikirwa ku bikorwa vya Medard Muhiza na Kenny Claude Nduwimana, ariko bavuze akaba ari bo bitwa abanzi b'igihugu. Byatangajwe na Lieutenant Colonel Petero Nkurikiye avugira ubushikiranganji bw'intwari hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere rusange ntagatangaza. Ico gihe rero Petero Nkurikiye yarayemeje ko Medard Muhiza na Kenny Claude Nduwimana abasoma bakoresheje imbuga ngurukana bumenyi, kandi ko birirwa barambika ibara abantu kuri izo mbuga nyene. Medard Muhiza na Kenny Claude Nduwimana rero barungikiwe nyuma y'iminsi bari bamaze mu gasho k'iperereza. Ico gihe rero ntivyari biramenyekana aho baciye bajanwa bagifatwa mw'ibohero. Gusa mu itangazo rya Petero Nkurikiye asa n'uwongeyemo iterabwoba ku banyagihugu ntibasubira gutanga amakuru ku vyo babona. Ico rero ntaho kizoshika n'ibihe vyoba vyarahindutse, ngo ntawatanga yumvise ko Medard Muhiza na Kenny Claude Nduwimana bambika ibara abarundi baciye ku mbuga ngurukana bumenyi. Kumbure hatangaje kubona vyavuzwe na Petero Nkurikiye nawe nyene atari kure y'ivyo abantu benshi bahora babona nabo batangaza. Amarempenanye no gutyoza abantu, Petero Nkurikiye rero ngo ari mu babigize umwuga nk'uko bitangazwa na Pacifique Ninahazwe. Kizera ko rero ico gicu kiriko kirahinduka, kitazosiga n'abantu bari mu nzego z'igihugu nk'uko Pacifique Ninahazwe ubwiwe yoba yarabitangaje. Tubandanirize rero mu yandi makuru. Mw'ikete ryo kuwa 22 Ndamukiza 2024, Musitanteri wa Komine Cankuzo Irakoze Chantal menyesheje ko abantu bubakanye bidakurikije amategeko bahawe ikiringo c'ukwezi kumwe kwa gatanu babe babitunganije babirane baciye mu mategeko. Ku kwezi kwa Rusama rero kurangiye hazoca atangura n'ibihano hakurikijwe amategeko. Mwamenye ko hari n'umugambi wo kwirukana abagore bari kwihari wabataye kuwa amazi. Haraheze ukwezi babitanguye, ariko vyaranze kuko abagore birukanywe bararahiye bararengwa ko aho bazoja hose abagabo babo bazobasangayo mw'ibanga. Ikibabaje muri ivyo vyose nuko abana bavuka muri ubwo buryo aribo bariko bagwa mu mporero baturatura abandi bata amashure. Tubandaniriza aya makuru rero mu gisata c'ubudandaji. Ibinyobwa vya Bralirwa vyabuze abadandaza nabo baridoga. Karorero mu ntara za Bururi na Rumonge, nuko bushira uburengero bw'Uburundi ibinyobwa vya Bralirwa bibandanya bibura. Haraheze yinga atamega n'imwe ironkejwe inzoga. Ingoro Bralirwa rero ikaba risigura ko rifise ingorane y'ubukene bw'amafaranga y'agaciro kugira ngo shoboye kuzana umwambiro rikenera kugira ngo rigane ivyo binyobwa. Amakuru rero yemezwa kandi n'umushikiranganji wa mbere Jean Guverineri ko buca bivuze kuwa 25 Ndamukiza imbere y'abashinga amateka mu ngoro yabo mu Kigobe. Intwaro bukaba buhurumbirwa cane mu gisagara ca Rumonge no mu mazu y'idandarizo ubu agurisha inzoga kavukire bitumwe n'ibura bw'ibinyobwa vya Bralirwa. Ditunga inzoga kuvaho ibinyobwa vya Bralirwa biburiye muri aka karere ni ukubera ibura ry'ibinyobwa vya Bralirwa bari tumenyereye kwihereza, niko bimenyeshwa n'umukunzi wa Amstel ndende. Bandi bemeza ko bafise amakenga ku binyobwa banywa n'ingaruka ku magara yabo. Igisagara ca Rumonge kikaba kimaze indwi irenga kitaronkejwe ibinyobwa vya Bralirwa, ko abadandaza baho batomora ko bakora bahomba. Ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi muri komine ya Matana nico kimwe amamega ya Bralirwa hari Matana ni Bururi maze indwi adahabwa inzoga kuko bafise ibirabo ubunywero n'uburiro agahombo ni kanini. Ubwo rero yari yatumiwe ku 25 Ndamukiza mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe. Umushikiranganji wa mbere Jean Guverineri ko buca yagarutse
kibazo c'ikena ry'ibinyobwa vya Bralirwa bamaze iminsi vyabuze, yaremeje ko ihinguriro Bralirwa rifise ingorane zifatiye ku bukene bw'amafaranga y'agaciro kugira ngo barangure ibikoresho vya nkenerwa bikurwa hanze y'igihugu. Jacob Ndirakobuca yaramenyesheje ko leta yiwe igiye kwibanda kuri ico kibazo. Kubw'uwo mushikiranganji wa mbere, Bralirwa rero yarandikiye leta ikete imenyesha ko ibikorwa vyayo bicumbagira, asaba ko leta izokwibanda kuri ico kibazo. Turiko turaraba ukuntu twotora umuti, ariko ni ukuraba ibitegerezwa gushirwa imbere. Twofata amafaranga agenewe umwavu tukaya Bralirwa muri iki gihe, niko umushikiranganji Ndirakobuca yashimangiye, akavuga kandi ko leta idafise umuti ku bibazo bihanze igihugu ubu, hakavuma ibihano vyo muri 2015 vyavuye gukina ikiringo c'umuhisi Pierre Nkurunziza umwaka nyene. Kubwiwe ibihano rero vyarataye mu mpanga igihugu nyuma ya 2020, kuko hagati ya 2015 na 2020 ngo twari dufise duke twaziganije, nuko Jacob Ndirakobuca rero yoba yarabitangaje imbere y'abakenguza amateka hamwe n'abashinga mateka. Kindi kandi mumenya duheza aya makuru nuko ngo abakozi bicereza bagasiba uko bashatse bagiye guhagurukirwa. Ibi bitangazwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, aho amenyesha ko mu buzi bwa leta hibonekeza abakozi bacererwa ku kazi, ahandi naho bagasiba uko bashatse bigatuma umwimbu usubira inyuma. Ibi yabitangaje rero ku munsi mukuru w'abakozi mu ntara ya Kayanza kuri stade Gatwaro. Evariste Ndayishimiye akavuga ko hagiye kujaho ubuhinga bwa none bita système de pointage électronique canke punch hand device kugira bashobore kuraba abakozi bisibisha bacerwa bakanacereza n'abandi ku kazi, hama ingingo zifatwe hisunzwe amategeko. Abakozi bamwe rero bagira ico batangaza, bakaba bavuga ko ubu bisigaye bigoye gutonda kugiye kubera ingorane z'igitoro, kuko ushika aho ufatira imodoka ugasanga nta bisi zihari, ahandi naho ugasanga imirongo miremire ku buryo ushika ku kazi wacerewe. Banywanyi ba Hejuru TV tubakengurukire cane ko twabanye muri aya makuru, basabe kugira ngo ntimuzocikwe n'ayandi tuzobandanya kubagezaho muri ubu kwezi kose kwa Rusama 2024. Tuzobane. Niba uri n'ubwa mbere utwumvirije, ufyonde kuri subscribe canke s'abone. Niba utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza bagenza bikubwira badacikwa n'amakuru tubagezaho. Imana ibahezagire.